byarabavunye Chris yo kira tuambaye cyitwa gute iki ni marki ibiriko ngaha kutanguye ngo ugiye gusoma iki ngaha okay akuzi babulina je ne peux pas vivre sans toi tu m'as capturé comme ma bébé je te vois dans chaque étoile mon miroir mon cœur approche à moi Melina yachugura ningundo zaba ex Melina godo funde kifundo risosa Melina Melina yo Better Chris Fetty rapper hello Melina no me the fresh flesh I love you so much nabivuze kenshi nije Better Chris nambari la full cash namasoga mfise menshi ma ndagukunda so guswaganya na Salima ni tugikunda nambika kugamata ikivuguto ya hurte mpuze no kwirata wo mundugije amapete Melina ndagufa na nka Barcelona na Melina urasumba na Shalila ni na malova be Adamu nawe ever kuguheba never love you forever and ever oh Melina umutima uratera didi rukundo rukadodora bavyeyi bakambaza ngongongo mukazanarihe Hello bakunzi bacu bakunzi ba Buja Hit TV nze ko mumeze fresh je meze neza nko mubibona ndabutse kuri micro ni Angela Irankunda behind the camera ni Juma Jux umutipe wacu nyina bikora neza murabizi yari kuri camera ni ibintu by'amavuta gusa nkuko mubibona rero turi muri Buja Hit dufise abatumire biteka abantu bafise igisasu badushwaye nk'ikibombe gishasha amushaka kumenya nabahe harimo umuntu mutabimenyereye yari yarameze nk'utenye nyagatonyi sinzi ibintu yaratubikiye ariko yashoboye novuga ko ari collabo yakoranye n'undi mutipe novuga yuko ari mushasha sinovuga ko ari mushasha ariko muramenyereye no mutipe wanyu abikora neza ariko yaje mu bundi buryo rero nico gituma mvuze ko ari mushasha yaje mu bundi buryo butangaje yaramaze imisi ababwira ati je mu misiza hari ikintu ndiko ndabategurira nose yagishize hanze habona wazi uwo muntu rero mushaka kumenya ninde yakoranye collabo n'umuririmbyi yuhe reka tumwe kazo muri Buja Hit TV abaramutse n'amahoro safi meze neza urashaka kwiga mu kagatoye kugira ngo twumvikane connection ibe neza hamwe n'abafanzi bawe what's up the boy Better Chris Fetty rapper n'amanyuruke urabona yatuzana ibintu bishasha indirimbo shasha na new look byose bishasha abantu bawe abantu banje ndabakunda ya presentation nyene kwa kundi nyene nishaka to boy Better Chris Fetty rapper yo ni mponje aza kuduha akapera ku ndirimbo yiwe nshasha yasohoye nababwiye rero yuko hari indirimbo yiwe yashize hanze uno musi nyene twe turi updates kuma tubakurikiranira hagufi abantu banyu abastar banyu mukunda mushaka kumenya nibihe bari mu biki ko batunyoteje cyane no musi rero byabaye reka duhe kaze umuwundi muririmbyi tuvuga yuko bakoranye igikorwa gishasha turi hano rero kugira ngo tubabwire imvo n'imvano icatumye bakorana byinshi murabimenya n'amahoro bro ni sawa meze neza of course ubona gute Jembo nari bon ama style zawe kwera kwa kundi nyene urazi hari ikintu gikunze kugaruka kenshi kivuga giti waka ana waka Better Chris nubwo avuga ngo yambarira menshi ari abantu baba bataravuga hari abantu baba bataravuga baba batarerekana ubushobozi bwabo hajya nagenda ndi simple ngiye kumukoresha igana ndi simple kubera ko urabona uri mu presenter hari ibindi bintu ubigize bacha bifata nka umengo uri kurishima but right now ndi nk'umuririmbyi ngeza kumwereka icyo ndamusumba muri baraza yuko Better Chris avuga yuko yambara amahera menshi ariko ni ari bwahure n'umuntu abimusumbya Better Chris ume kubari garuka sinavuze uko ndamusumbya kwambarira amahera menshi eri gwasho kuba wambarira amahera menshi muguka ugarura n'utamba amahera menshi akagufuta yakagufuta uriko urayibona ushatse kuvuga je nambaye style zizwi yego yure yambara ibitazi zigezweho natubwire rero nako cyane jeni haza abafana barandika muri commentaire barabona ukazi n'ubudakazi okay muri chat ivugo ciwe Better Chris yambara amahera menshi bibutse bro bon nibaze yuko iby'amahera basanzwe babizi je ko
atanu umuntu je dupinze Urefasa. ariko right now ndashaka tuvugane sana about my new song nkuko vyamanye ne Melina n'indirimbo Shimbaza ko aratarutse reka tume kaze ndibaza muri sanze ni bon karibu muri Buja Hit nizere ko mwaryohe cyane Bon twaryohewe n'ivyo mugabo presentation yawe yabaye ndende cyane wadupresence nk'abantu mengo no bagitangura bari bagukumbuye yake no nibankumbuye namandi mu maso yabo baguma bambona peut-être bari bakumbuye kumva ndiko ndahibongoza sasa nivyo niko ndavuga presentation rero ni abantu nyene bakiri ko barirondera bati twebwe vraiment reka rero habishije amajambo menshi mwabonye niba abantu banyenyene ntubukeneye guteba abakunzi wa Buja Hit TV turi kumwe na Akes Don ariko kandi ku ruhande turi kumwe na Bell Chris First Rapper rero ibintu bimeze kunuku tugaca tugira oya share kaje mbashaka ibintu byanje nyene none sasa tubife ukeneye nawe bagumva nyene kukaze muri presentation none gashaka reka tuje mu ndirimbo shasha rero Bell Chris usiriya ni kwazi wewe twatano kwanze reka tuje mu ndirimbo yiwe shasha rero Bell Chris yasohoye indirimbo shasha ari kumwe nande na Akes Dan Akes kweriki wawe novuga muduha umuco ninde yarondeye wundi kugira ngo mukorane je namurondeho ko indirimbo ni wanje featuring Akes okay umusaza arayumva ide yumva ni fresh hama tugenda muri studio umusaza ndatabura umusaza nawe atabura rongereza abafana boza bati uyu mutipe nani Shaho umusaza ararenze uwo musaza wavyakiriye gute nkawe ndavuga tego urishinuka nkuko bivuze cyane bon mu bisanzwe Bell Chris n'umuntu afise iyo ariko araja uko bibona afise target ziwe kandi ariko arazishikako même si que hariho ama commentaire akunze kuba ari negative mugabo ivyo ni bisanzwe kubera ko ntabura nubwo burinde n'Imana arabakubwira bati nzokwemera ko Imana iriko ari ubwo turamukanije neza mu mera rero urumva ivyo ntibitangaje rero n'umuntu afise iyo ariko araja rero wewe umuzi canye uzi exactement vision yiwe umuha ama opportunity menshi ubona yuko ufise ama opportunity umuha utegerezwa kuyamuha tu urabonye yuko rero akwiyo iyo opportunity wavuze ubona yuko uyimuhaye atakwangusha bon niyo hasi kubera ko n'umuntu basanzwe bagendana ndizera yuko Burundi bumwemera muri rap aho ndavuga Fabilove rero sinibaza ko Fabilove bagendana na petit frère wiwe hama ntagerageze kusara mwereka ati ibi nibi nuko Fabilove novuga yuko amufasha mu bahafi kubera yuko mufana ikintu wavye ko ari grand frère wawe niyo mpamvu novuga urumva rero urinze wumva rero yuko Fabilove amufasha muri ivyo hama kaza kurondera ati turirimbane nto kwirengura arondeza ati mbega arabizi canke ntavyazi tuguza ngo nyene gucumenya ati deje umuntu ari mu maboko ya Fabilove arabizi kameme ego reka Akes wari watunyoteje cyane umaze igihe kirekire udakora umuziki wawe nkuko wabikora kenshi kitana nawe nkuko wabikora kenshi ariko hari haheze igihe kirekire utaduha ikintu ko ariko utanguriye kuri collab utabanje kuvuga uti reka mbanze ndabaha agasongo hanyuma uyu mutipe nawe ndamufashe après yico gikorwa cyane ni kubera ko ntaragaruka sindagaruka kubera ko iyo ni indirimbo yiwe aha ndiko dusubiye kandi nyuma hariho nundi yasohoye indirimbo turi kumwe indirimbo yitwa Kariwabo urumva jewe nka Akes bitegeye ibikorwa byanje biriho byinshi cyane bigiye kuza vuba mugabo iyi si wanje nubwo Bell Chris ari kugomba kayugara akavuga ati izosohoka mu mwaka uza sawa tu urumva ariko je naje nafite programme ziwanje sindaza abantu bavyimbuye ko sindatangura ariko vuba cyane nemuragiye kuronka indirimbo uvuze vuba ushatse kuvuga iki ushatse kuvuga yuko Imana inabifashije no kukwezi kutohera ukwezi k'umunani ubifite muri projet ndafise mu mugambi kubera ko hari ibintu vyabaye muri iyo minsi iheze byarankoze ko bituma nandika indirimbo igiye gusohoka vuba nahisimbishije izindi ndirimbo nyinshi cyane zari zimaze igihe mbitse urumva cyamvuga ati no kubera ibihe turimwe ibihe jewe ndimo ndabona yuko no kwandika indirimbo kanaka kabani nayo ishitangura gusohoka ndibaza muri stock ni full ibikorwa biriho byinshi kugeza je uzoibomorera rimwe canke ni kimwe nyene birancanga ati mbega ndaziri kure gute ariko kimwe cyo nobwira no kwizeza abantu bakunda ibikorwa vyiwanje nuko navuga nti abandi baririmbye baragowe namarayivuze mukavango wo ufite ntitubivuga cyo kimwe ntitubivuga mu nzira zimwe kandi jewe capacité y'abaririmbyi b'abarundi presque bose bazwi
ndazizi urumva capacité zabo ndazizi rero nanje ndiyizi par contre benshi naragenda nabafasha mu bikorwa byabo na meme les superstars umwita aba superstar naragenda bafasha bisigura ko capacité ndayizi rero niyo mpamvu nize ndakubwira nti bavuga mu baba muri lingara keba nayo bari kebana pay attention mu cyongereza pay attention rombe bari pay attention sinovuga yuko nzosora indirimbo ziryoshe kurushizi wabo ariko canke sinovuga yuko nzi kuririmba kubarusha gusa kimwe cyo icyo nzi nuko harimo ibirungo bagiye gufutwa bayita effacer le tableau uko bayita kera tukira abapeti je ndibuka muri iyo myaka kuko nari umuririmbyi bien sûr ba Fizo ba Uncle Crazy ba Nziza Desire bataraja hanze n'abaririmbyi benshi no kubwira muri ico gihe hariho umuririmbyi umwe arinza asohora bari basigaye bamwita effacer le tableau kuko arinza asohora baririmbyi bose bace batekereza ubona yari Lolilo yakubita album video bose zose Lolilo asora album ama video bose kugeza bamwita effacer le tableau rero ni wa case don wo muri iki gihe tugiye kujamo bayame mumvise Akeston ntiyicaye aje kwefasa le tableau nko yabivutse ntiyicaye ariko abasoma mu mitwe abantu bagenda gukorera iwiyo murayo muza muri muri ibikira kan kubera yuko ariko abasoma mu mitwe kugira ngo aje kundi gushaka kugira ngo abantu baje gukorera iwanje uko je sinkira umu producteur turafise BBM nawe yakoze Melina na Bell Chris kandi no producteur novuga ko ariko abikora neza muri future canke tuvuge muri ibi bihe bigiye kuza ashoye no kuzofata igihugu cyose niko ukuntu je ndamuzi urumva gusa sikuvuga ngo aho byumenya yuko benshi turahura bakambwira ati nta kuntu mfasha amadamwa muri iki gikorwa ivyo ni ibintu bisanzwe cyane kandi bikorana umutima mwiza bien sana kandi ufite umutima mwiza atani cyo savye vraiment ego abantu bakeneye kumwitura murumva yuko ni umuntu w'abantu umuntu wanyu reka rero twinjire mu ndirimbo Melina bere akapera bass muduhonje ico kintu mutuzereye ni giki tangura kesa mashiya kweki kwanza reka dutangure kweki mwiyumviriye titre y'indirimbo Melina bon en tout cas izina ni Bell Chris yarizanye je nwaza yuko ariho abifite Melina ni izina ry'umukobwa rero natoye izina umudada wawe grand sœur wawe sister wawe mama wawe ni ry'umukobwa wari wese ashobora kumwita Melina uvye mwana umwise Melina vya muzofe kubisaba ntaco kubera ko nari je natanga kuririmba koko yego narewe wari kuyehe wari kuye nibaza yuko je uko ryandikwa rijya cyangwa ko rimeze ni nuvuga ko ni izina ribaho nizina ribaho muga ku bwanje rona kwa natanga kwisora indirimbo naze ko riranye gukira ko indirimbo yanje rero nibaza yuko uko bimeze nuko ahe just iyo zina natoye izina rigize ritoye titre no yorohe umuntu gufata abantu bazohava bibaza Melana indirimbo ya Berry Music Melina nibaza ntibisa ivyo ntibisa Melina ntibisa numva bisa bigomba gusa dine kugomba gusa no gusamba icyo kintu birasusa je Melina leo nibaze ko ni title umuntu wari wese yumvise imworohera gufata ntaco witayeho kugira ngo utoritore ntaco waravye kugira ngo uritore naravye izina first ndakunda aka title kagufi ko utatoye Ange amazina nakunda mu ndirimbo nirisonaresha urangashije nuko uvuga nyandwi nsiri gute nene wona shashanye happy sawa reka rero tuje mu ndirimbo igisasu gishasho baduhaye reka tubasabe baducishizeho gato kugira ngo abantu bacu kugira ngo bamenye ico kintu niki mwayisoye sangapi mbega sayine zibura presque sayine ubu turi 15h mu ma 15h murumva nta mwanya munini uhaciye ariko reka tubahe gatonya ushaka kwiraba azoyirondera kuri konte yanyu mfite ikibazo uvuze uti nta mwanya munini haciye indirimbo tuyisohoye mbe iki kiganiro twizire ko kiri live canye n'ivya bindi zo posting après twa gipostingwa uno musi nyene bon ico gusa dusaba abantu nuko boja kwiraba kuri YouTube account ya YouTube channel ya Bell Chris indirimbo ni Melina Bell Chris Melina featuring Akeston ariko kandi ugiye ku mbuga zacungurukana bumenyi urashoboye guhura na link yari urashoboye kuyibona hama ikagufasha kuyishikira utarinze
kugira ama recherche kuri YouTube hari n'abandi bagira ama recherche ugasanga ntaho babonye ucuca kuri zijya mbuga zacu kugira bashobore kuronka link ama uheze uyondera reka rero muduhe gatonyi uvuze atanguruye akisa kuri gale flama challenge muko igifaransa bro twarize baje minervare nyinshi ndakunda kuririmba cyane français mu ndirimbo zanje icyongereza ndakunda kwitangura kubera ko hariho image bituma indirimbo ikigira message irashikira abantu benshi message irashikira abantu benshi go Mélina je ne peux pas vivre sans toi tu m'as capturé comme ma bébé je te vois dans chaque étoile mon miroir mon cœur approche à moi Mélina yachugura ningundo zaba ex Mélina godo funde kifundo risosa Mélina Mélina yo Better Chris Fetty rapper Hello Melina no meze fresh flesh I love you so much nabivuze kenshi nije Better Chris nambari la full cash n'amasoga mfise menshi ma ndakukunda so guswaganya na Salima ni tugikunda nambike kugamata ikivuguto ya hurte mpuze no kwirata wo ndugije amapete Melina ndagufa na nka Barcelona na Melina urasumba na Shalila ni na malova be Adamu nawe ever kuguheba never love you forever and ever oh Melina umutima uratera didi rukundo rukadodora dodo bavyeyi bakambaza ngongongo mukazana rihe what's up ari mukazana Melina nye nabonye kuri telefone yiwe hariho umubaby akaze ndakeka ko yo bari Melina be waduhishije ubwenge be ubonye ubusumba abandi abari Melina niwe nyene mustawa wose banasumba abandi ni Melina okay ako nagasokre ndabibiye afisi baby ngamu telefone yiwe ndamukura yakije telefone mbona icucu ndamukura ko bro ni wipfuvya Mumvise rero yuko indirimbo antuka vraiment mumefurahi sana ni indirimbo iryoshe kandi ikoze mu buhinga makoreye hehewe studio zibi izi shime dizi na waka kanshime na producer BBM kuko no producer afite tala kandi novuga ko ariko aragerageza gukora ibintu benshi batibaza ko yoshobora yakora ibintu bimurengeye yani just muravye ugenda kubona umenga aza gukora rego biratoka muga agenda gukora ibintu bigatoka ndimo jana yumvise avuga ati mama mu producer nyumvira rero Belkis kakara ni gahera no kwaliza sino Rwanda jayo yarababwiye yuko agiye kubaha ikintu wari warabanyoteje none barakibona nibaza yuko vuba bagiye kubona ibintu byinshi novuga ko ibintu umuryango wuguruwe sone baratanga kubona indirimbo nyinshi arakantu ntakubajije kuri kiwahisemo akesi kugira ngo mufashanye taronde wundi muraperi mugenzawe nashaka first umwana beast second nashaka umwana beast akazi haba muri voix melody no kwandika cyo seri akesi arabikwica kandi arabikora bien sana rero nibaza yuko niyo mpamvu namutoye mwasoye video na audio cyane ego ni video ntawe urabona video nawe ndabona nawe ndabona agatonyi nayibonye ejo uyu kwiza soko no muzi nari bwayirabereye haya wakuzinika ku YouTube ukayineka saa 10 none nababonye ntaco harakantu barushije abandi reka rero harakantu nikiye kintu cakugoye kugira ngo winjire muri novuga ko uje gushasha n'indi face nta bintu vyakubereye intambamye canke seriously tutabeshanye murazi ko video si kintu coroshe gose song yari gusohoka ari audio mugadana arambye ati no nta mpamvu yo gusohora audio ko foko dusohora video alors hamare turapamba ambise usanze ufise n'amahera menshi nibaze ko ujya butakugoye dupambanye hama turashyamo imodoka zitatu muri video ayibonye abatarayibona harimo niwa imodoka zitatu hama turashiramwo umukwine video akazi urabona ukuntu asa byo bano ko yaraberewe cyane ama location akazi nibaza yuko habona location imwe tuyishiramo reka yarayanje nibaza ko nivyo video si ikintu coroshe si cyo ari wese ariko biriko biragenda fresh uje gushasha akezi nikiye kintu impanuro nka petit frère wawe muhaye kugira ngo aje muri game gushasha urigiye kuraba indirimbo yari yakoze inyuma
ntizisa niyo yakuze uno munsi akantu wamubwiye ati petit frère raba uhindure kubera yuko twabonye ni ikintu uriko urayumviriza aje gushasha bon ikintu je novuga nka jewe nubwo nuba ntaramuhanura mugabo ndashobora kugira ko ndabivuga afokasinge cyane ahari isoko y'umuziki afokasinge cyane ahari isoko y'umuziki kubera ko muri kino gihe tugezemwo hip hop iri kwirafutwa na style menshi atandukanye mugabo umudiho wo kurapa ukeneye yuko uja ku isoko neza ukorera muri ajya beat nyene umva na afro dance donc izi nyene beat umva nyene ko zigezweho nk'akarorero nk'ijya twakozeraga rero ukorere genre muri ivyo muga ntuje muri bijya commercial hip hop commercial urumva donc zimwe umva ko zigumye zijya ziriko zirata en fait ziriko zirava ku gihe ntiziri ku isoko pour le moment rero iyo je mukuru no muha kurusha izindi zose ibyo bigiriye ko vraiment rap mu Burundi azofatisha tu bavuga ngo umwana w'ubwenge yumvira mu nduru abantu rero bagikora mu mwizo uvuga ngo ni za kera ndibaza bavyumviweho kugira kugwa akarorero ba Meni Snoop Dogg hajya ujya yitwa kamani oya apana umunyamerika onga Small Dog ari ni benshi no kubwira muri uno mwanya Magic Ngorongoro uribuka Magic azani nama dance ngaho ibintu yatugiriye urumva ariko kubera ko ari muri vya bindi nyene urabona yuko ntatobora uruke Magic n'umurapere mu bisana ujya arandika birenze urumva T-Max wenyene yarazihunze atangwe ko wagwita ngo ndabaramutse urumva injya mu marege none twigire kuri bakuru bacu iyo ikintu yinzira bayihunze wewe gerageza nawe uce mu nzira zabo uruko babibona rero je nabaza ko ikintu nyamukuru no mvuga nuko nabandi bose bari kwaratumviriza sinovuga ngo zijya buce baziheba no mugabo bamenye uko umuziki uri ku isoko n'umuziki kanaka zijya bazikore ariko bazi yuko indirimbo zizobatwara cyane iyo bashaka nizo ndiko navuga nuvuga baririmbyi benshi muri no mwanya ugirageza kuraba babarapere amastile bariko barakora ariko arasohoka genre nuko je nyine numva ko ari yo mpanuro no muha ariko kandi n'umuntu twama turi kumwe kenshi nawe nyene nkuko byinshi nzoyimubwira twama twabiyaze n'ubundi nawe nyene nkuko ari ikintu kimwe ashoye kumbwira canke kibire kuko nta muntu yigera yiyutuza nta umenya byose rega tumbaze be hari akantu wowe ushaka kugira akesi mwono mwanya about indirimbo yawe canke kwagukuriye mu muziki ikintu uvuga ugaragaza amaranga mutima yawe bo cyo navuga niko mushimira cyane kuko da play ya music turavugana n'ibindi kandi ibyo bindi nivyo bigenda kumfasha canke kugira ico bikoze muri career yanje da play yo collabo twakoze hani ibindi twakoranye bya biganiro canke bya yindi partnership y'ibindi byo bitandukanye nabaze yuko niko mushimira kuko yabikoze n'umutima mwiza atacho yiteze kuronka cyangwa atacho novuga gutashira imbere kiretse urukundo igira uvuga yuko collabo mwayikoze nta nakanotse oya ivyo bya collabo tafise ko twabivuganye nibaze yuko ni haraga ko tubishira hanze ni hagira tuzovugana ko ariko navuze mu entre y'ibintu byose en general ntabwo yashira iki imbere inyungu gisema ahubwo yashira imbere kubona ati nakageze hajya nanje no ba proud kubona umuntu nafashije ageze hajya bakandi n'abantu bonshimira ati akesi kubona nakageze hajya sinzi kubitaho bakavuga ati akesi we Belle Chris ageze hajya kubera akesi afise uruhara runini kubera Belle Chris ageze hajya nkuko hari abandi bavuga ati Fabio bafise uruhara runini kugira Belle Chris agere hajya you know birabigisha ko hari abantu bavuga ati antuka nakana bafise uruhara runini mu iterambere y'umu artiste Belle tukiraho nyene uravuze ko akesi afiyoba naho wogeraho wishikanye imbere ntuzomwibagira antuka je sindi abandi bangu usanga ageze hari agaca agomba kugaga umuntu agufashije cyangwa umuntu afise cyakora aguma gukuriye naho bajeyizi naho bande urashika mbwa ati mze nakubari kandi ukanamwubaha kujya nyine naho ubu umustar wagute uramwubaha hama we nimba ufise ukundi kuntu wi blending kwayo cyangwa ikiniki biga ni kubandi cyangwa kubi mugahageze imbere yiwe fa kumubaha wowe urabona yuko ni washaka bari nsanzwe meza ahubwo sure yeah iganda wanda amazina kufasha tuzobiraba ntaco reka ndabashimiye cyane nongera ndabahimiriza kuja kuri amakonte ya wavuze ko babironderera iwawe cyane kuri YouTube Belle Chris ni iwawe ntayiriko cyane
oya iyo rumba ni indirimbo ya Belle Chris ntabwo ari indirimbo ya Case gusa hari mwijigi wanje iri kuri YouTube channel ya none nishizi wawe kugira ngo umusapoting haje byo bitwara oya ahubwo bivana n'ibyo muba mwavuganya n'umuntu ariko kandi no sikuvuga uko ariko kandi turifuza yuko na wenyene YouTube channel yiwe ishobora kugira gute kuduga cyane kandi abishimira abantu bariko barabikora kuko uri kwara aba subscribers amafuse uko biriko biraduga kuri rya ndirimbo biriko bigenda neza cyane vraiment ntawe ureka kubishimira amahera wakoresheje mu gukora iyo ndirimbo yawe byarakuvunye boje numva nta applaud ko yavuga cyane right now kuko ntayo nshobora kumenya kuko vyose bakwicara ariko si make no kubesha nibi bisi management ufite management cyane wenyene makubwayo reka tubashime cyane twongere tubatera intege kintu mwaduhaye gishasha canke muri ko muradutegurira ibindi akesta enda mugenda mugira ati uranyoteje abantu uravuga isori ico kintu gishasha kugira ngo natwe turyohego naje mu bunyoteje undimo okay abantu murindira ibikorwa vya Akes biriho ni byinshi vraiment ni byinshi haragera igihe ni jeje nyene numviriza nkavuga ati ndekuri ariko nababwiye yuko hariho igiye gusohoka vuba kandi nzogira back to back that's why nakubwiye ati nzofuta tableau kubera ko ntawe uzompemana uzogomba zifute zose mugamere nayi ayihoze bo uzogomba gusohora indirimbo ukazubona cover kandi Akesi kandi yasohoye gushira cover iyo nshasha iyi ni indirimbo ugomba kandi usohore rero byiza ntihazagira umuntu azoreka gusohora indirimbo ngo kubera ko Akesi agira sohora indirimbo kubera ko umunsi ufise amasaha 28 indirimbo dusohora ni minota 2:30 iminota 3 yaba ndene ni minota 4 ndibaza yuko yoza umufana yoza kumviza indirimbo yiwanje ha mahejeje agacha yumviriza akurikirana Melina Belle Chris agakurikirana n'izindi z'abandi twako umunsi ni muremure ariko kandi nonge avuga ntimwibagire gushigikirana cyane waka label kubera ko uburi mu bikorwa murazi umuririmbyi dore ko gushira hanze ari we Davin kandi ndanashimira n'Imana cyane kandi nkanashimira n'abantu bama ba supporting bashigikira kubera ko kenshi iyo ninze vuga ngo ngira nkorane n'umuririmbyi kanaka vraiment mavuga ngo gushira rimenetse shigwa rimenetse ni gakenya cyane umuririmbyi adashika aho tuba twifuza mu gihe ndi nyuma y'ibikorwa vyo bisigura ko namaze kubigira mu experience kuko nabikoze kuva kera cyane kera badaboje bataramanuka mu gisagara igitega twarakoranye ni benshi n'abaririmbyi benshi cyane nomvuga kuri uno mwanya nuko kandi tukizira yuko na Belle Chris Kameme agiye kwatsa umuriro sana yatanguye deje abantu bazigiye mu kanya gato reka tubashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye mu Juma ndamwibutse arabe kirato ca Belle Chris caramuzimbye na inshuti yacu ngaha anye byarabavunye Belle Chris yo kirato wambaye cyitwa gute iki ni marki ibiriko nda kutanguye ngo ugiye gusoma iki gaha okay abakuzi ba Bujahiti mwakoze kukurikira reka tubashimiye cyane ciao bisous je vous aime